sinari bwakine muri filme novuga yuko yakunzwe cyane canke ikoze neza nziza. Rero kuba naragiriye amahirwe nkaja muri Heartbeat filme nziza y'umwaka ati ndifise filme nziza y'umwaka atuka mu mafilme asohotse uyu mwaka meza meza ndiko ndabivuga meza. Uyu mwaka ni mwiza mugabo sawa nyene nshaka kugera. Hariyo n'ibindi biri imbere umuntu aba yifuza. So sinobigaya rero aho bigeze ndashima nukuri uyu mwaka waranciriye inzira nyinshi. Naravuze ni filme nziza. Rero kuba yaragira avugwa hirya no hino ndagira ikintu ari ciza barakivuga. Ndumvirije ikiganiro ciwe yarabasiguriye ukuntu vyagenze ntaje kuri cover irya nini. Mu bisanzwe irya cover principale byari bitegekanije yuko ajako. Rega hajya Kevin filme ahigeze ntaratangura kubonekana cyane. Byatanguye episode ya mbere ndavyibuka. Niwe yabonetse hanini. Kandi episode ya mbere naho cover yagiye kundi yari ya cover ya principal. Akantu ka promo rero benshi barakihenda ko cyane. Kubera promo none promo basi muyisigura gute kumbe wa muntu numwe muri Heartbeat. Rero Kevin nawe nyamba yavuga ati jewe izi intuze abariko barampa byo kwitwa umwanditsi wa Heartbeat rirankwiye nuko ni bon. Niwe yagize shwa. Rero sinumva yuko abantu boca baza kujija MORIAH ngo ntiyamuhaye promotion bakabigira big deal. Jewe diko none yaraje gusaba ikiganiro urakimwima ku bintu byose byahabaye. Abantu nabo baravuga kandi abantu bavuga uko bashaka kandi yantuka Kevin umwana mwiza na jambo ribi ndumva riba mu kanwa kiwe. My brother Kevin 14, thank you so much. Is he your brother? Is he your brother? My brother. Dico Entertainment. Okay, ladies and gentlemen, ndabashimiye cyane wherever you are muri umugisha kuba mwarahisemo Dico Entertainment. Ni muri gwa rukundo tuba twagarutse yamara ndi habidushoboje mutunga tukagaruka tumeze neza from zero to hero. Je nitwa ndi kuri Leonce de Sanderson we Dr. Vlog aka Dico aka the ambassador. Urumuhigo we wamaze kugira subscribe ugako ugafyonda kuri ako gakengeri kubera ko utegerezwa kwa muri wa mbere kwironkera bino biganiro. Yamara nimba utarabikora unyaragase vuba kubera ko ino sama tugiye kugukubita ibintu byinshi kandi byiza cyane. Ndamwakiriye nuno princess kuva muri MORIAH Channel yitwa ASTA Pisco ushatse umwite Mobero wa Burundi. Mugabo numvise bashobora gushira ko nayandi sinzi bugisama ngo itanga amazina menshi kumbure araza kuyatwibwira. Ndakwakiriye cyane. Mwakoze cyane. Umeze neza? Ndashima Imana. Amazina yawe burya nayavuze yose nayavuze neza ntaho nihenze. Wibagiye ka Pisco. Ka ASTA Pisco. ASTA Pisco. Wa ka Pisco ni mpamvu nagarutse ko namwe yo kuri karanga muntu yose nkonze ko yavuga cyane. Kuri karanga muntu ririko? Ego. Gusa ariko Pascal. Pascal. Ego. ASTA Pascal. ASTA Pascal. Nuko. Ego ni ASTA Pascal abwa ka Pisco kava muri Pascal niho baramukoreye. Utunga karanga muntu canke ni passport? Byose ndabitunga. Na passport urayifise? Kubera ikiregayo n'amadokima Dico n'amadokima umuntu ategerezwa kuba afise yakiri umujene canke naho utaburi kiri umujene biba bikenewe. Kubera ikenerwa ryari je nko ndayifise mugasi ndabona ahantu ishobora gukenerwa cyane. Wowe rero nyamba utarabona ahantu ishobora gukenerwa ntawamenya ejo umuntu ishobora gukenerwa ejo canke nyene ntawamenya nye. Kabisa ndakwakiriye cyane rero ntikwaherukana nibaza yuko urumwe mu bantu public yari kumbuye ubanda mukirisa. So ndabaramukije cyane nanje nari ndabakumbuye cyane nkuko yabivuze ku mazina yanje ni ASTA Pisco. Nibaza yuko
Nibaze yuko atawutanze nishimye. Oya mu badukurikiranye barakuzi. Urazi no batakuzi. Muri uwo mwanya bayakumenye yamenye uwo bariko barakuzi. Ama nkabandi umukinyi wa filme ndundi, umukinyi wa mareresi. Ya. Ndumva atakindi novuga presentation kwi. Nari nikanze nkavangura umukinyi wa filme kubera ko iyo wajuva ako kantu nimwe mwakazanye akantu ka firme ninde akazanye ninde ko narimwo mwakazanye uramuzi nawe nogaruka ko so sama ikubereye gute iciriragiye sama rero yari nziza pe yari nziza kuri jewe ndashima Imana ko biri kose nubwo iheze utagiye Zanzibar nagiye iheze nagiye Zanzibar umukobwa ngo afise ikibazo cyuko Sammy atagiye Zanzibar kabisa nabibonye uri kuravyidoga ahantu sha yene ni kujya nyene nabivuze none nkaza amateka ya Zanzibar urayaza ko amateka ya Zanzibar nayonze of course hari ama beach meza y'akarorero yo muri Afrika mugahaberaho n'ibindi bintu bimwe ibiki biyobeye biba bitangaje cyane jewe Zanzibar ntaho nzi gusa nyene mpora mbona abantu baja kuharuhukira hari ama beach meza ntiharuhukira abanyafrika gusa n'abandi bo kuyindi migabane barashobora kuza kuharuhukira navuze ko ujyaye nyene bon warukeneye akaruhuko kwari nyene kwitwengera tu mugabo ayo mateka yaho ntayonzi kwitwengera none nyumva none yuko ugiye byo kunezera ngeze nezera nzojaye Zanzibar ariko na Bujumbura ifite narenga Zanzibar tuzo Bujumbura ifite ama beach meza kubera ko utatagingiza za je nibaze yuko ta beach nimwe ntaraja ku Bujumbura kiretse iri haniri mu Rumonge nuze iyo mu Rumonge igezeho ninde basha Sandstone niyo ntaraja nayo uraja ko kandi igezweho gusa mawimbi yayo irarenze mawimbi hajya mawimbi ho mengana nakubonye ryari uri ari yuri kwanza ntumaze kujeho rimwe mawimbi niyo mpamvu mvuze nti bici ntaraja ko kweri ngera ni nke mu Burundi utaraja kirazimvye hari umuntu yagiyeyo vuba kandi no wahagufi ya MORIAH nyene yambwiye yuko mwijoro rimwe menga barishe 2 miliyoni zibiri mwijoro rimwe haba hazimvye ikibi cawe rero no kuja Zanzibar kandi uri singo hariya nta muntu aja yari umwe muba muri couple oya mana mbona abandi bajaye ari umwe hajya baba mufashe bajanye n'abagenzi kwera hari ukuntu basi uri umwe wonarambirwa ndavyibaza wonarambirwa kwera n'ahantu haba hakeneye vibe haba hakeneye nini ukeneye agafoto akavideo ukagufata ukagufata rero hari abajaye bari nk'abagenzi nk'aka groupe bakagenda nyine bakaryoherwa uramufise none wo muzojana uwo ari we wese sindabitegura kujaye kandi wavuze ngo iki Nabirategura kandi bari kuravuga yuko Sammy agiye utagiyeyo none sinakubabwiye nyene ko yarangiye sa wavuze yuko passport urayifise muga dusanze kujana nkariya hari ikindi kirenze passport n'umuntu mutegeza kujana ubona warahari sindabitegura ariko hari undi muntu wese mbona muri comment avuga ati uyu mukobwa ashobora kuba afise indoto zigera hagufi uzi impamvu ati Zanzibar ntabwo hose yarakikwiye kubona yuko ari ahantu ari kure ntabwo wari ukwiye kubona umunsi watangiye gutaginga nka Miami Beach cyangwa ahandi hantu haremereye gusumba Zanzibar ufise indoto zigarukira hagufi oya sico bisiguye oya je navuze aho muri uyo mwanya nayiko ndumva yuko umengo no dry ura crashing no dry rero kuvuga za Miami zande navyo nintuze nubyipfuza ni nkuko nanje nayi kuvuga hariya muga ntice bisigura ngo indoto zanje zigarukira hagufi wow birumvikana muri kino gano turi kumwe na Iseke Films ikabigiye kubajana filime y'amateka muyitegereze ni filime yabonekanye mu witwa Fanny Ravine bivuze yuko zimwe mu zihari ziraza guhera nawe nyene yitura ariko kandi turi kumwe na Mega Customer bakake yakariko Mega Customer Center Mega Customer ni Mega Customer Center ni platform ifasha abantu kudandaza ibintu byabo
canke kugurishiriza ko ibintu byabo ni achat na vente. Wowe ushaka kugura ikintu kuri mega customer uragenda ukaraba ama produit bafise ukagura, canke n'umudandaza wese aba yifuza ati jewe sinshaka kuja mu isoko kudandaza mugabo ndashaka kudandaza ibintu byanje, ukabizana ukitura mega customer center ikabikudandariza. Umva ko ari uburyo bwiza, uburyo cyane cyane bukunzwe gukoreshwa mu bihugu biteye imbere. Natwe rero mu Burundi turiko turaraba yuko twashaka kuganya umwanya, kubera umwanya ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Ugasanga uragiye nk'ahantu uko urayerera ngo ndondere iki n'iki mbwa kuri mega customer center kiriko tugenda kuri platform yabo ukagisanga ko ukabona prix, ukabona byose bicerekeye, mushaka na livraison ikaba bakakigusanza muhira. Nama produit ameze gute? Uragenda kuri ntuze yabo kuri platform kuri platform yabo hayo page de garde, ijya page ya mbere ushikirako urashaka kubona ibintu byose biba bihari. Nukeneye kugura nk'akaduga yo gatuma ko bakamuzanira, umuntu akeneye nko kugura nk'imatera, ibintu mwene ivyo byose umuntu ashobora kubitora. Ibintu bijanye n'ibiciro naho ukibona kuri ijya page ushikiyeko urashaka kukigira recherche. Ibiciro bihagaze gute, hanyuma nakahe kabijya ubweranije n'andi ma platform yo bahari nubwo atari menshi? Novuga yuko ibiciro sinshaka kuvuga ngo ibiciro ngo nibi wowe ibiciro ugenda ukabisanga hama ukagura, barakwereka mu moyen de paiement ziba zihari, hama nyamba ari kuri limekashi, nyamba ari kuri banki, nyamba ari he ugaheza ugapay. Hama numbwiye ngo nakahe akabijya nuko mega customer center nibaza yuko iri mu bintu bya mbere bitanguye kuzana iyi ntuzeya iyi systeme yo kudandaza online, batumenye ibintu bya badangote yo kugurira online, kandi niyo platform ya mbere je numvise mu Burundi. Hari ahandi wari bwayo kandi ni ku mastati tukabona bapostinze ku mastati bapost mu magroupe WhatsApp, mugabo yoyo ugasanga nta website bafise, ugasanga nta website bafise. Rero muga customer center ni platform, kandi platform ishobora kujako ibintu byinshi bibaho, si nko ku mastati. Ku mastati wawe uraposta nurenza mbe burya stati ntibarenze ibintu bingahe ubandane dushira kutuntu. Hari abantu nambona badushize ko basha nka 40. Mugabo hari ahantu bigarukira vraiment. Hari ahantu bigarukira antuka. Kandi birajenana. Nk'ama network ya no atari menshi. Urashobora kuraba kimwe bibiri mugabo kugera mwabira yavyo hirya cyane ugasanga yarambuwe kose. Kandi rero ni ukeneye nk'ubu ukabona umuntu yapostinze nk'ibirato ukacuja kumubaza inbox ngo ni impuzu ngo zini zurazifise mega customer center hose uko uragenda ukaraba impuzu utazibonye uragira recherche yazo ukazibona naho nyene ziba ziriko, urumva yuko atari cyo kimwe ukamanuka byose ukavyirabira kabisa. Akaba ari yo bababwiye ubona yuko witwa ASTA n'undi ukaba ari uri n'umu haja wasayinenze nk'umu ambassadrice cyangwa uri umufatanya bikorwa nyene bisanzwe. Done umufatanya bikorwa ambassadrice bitandukanye. Birasa biba bisa kuko muba muri ko murafashanya, muba muri ko murakorana mwese. Wow, birumvikana ni n'igikorwa cabaye kuva ucinjira muri MORIAH uhitira muri ivyo bintu sinyibiraka hirya no hino, noneho hitamwe ibikorwa baravuga ati umukobwa ari karashininga. Bino bihe wabibonye gute, uno mwaka uzovuga gute muri kariyere yawe? Uyu mwaka ni mwiza mugabo saho nyene nshaka kugera. Hariyo nibindi biri imbere umuntu aba yifuza. So sinobigaya rero aho bigeze ndashima nukuri uyu mwaka waranciriye inzira nyinshi. Kandi nyene nivyo gushima. Sinzi nikindi kintu norenza ko ngaho gusa nyene wari umwaka mwiza. Nubwo utarahera nibindi biracaza cyayibona. Bivuze yuko mu mezi dusigaranye dushobora kubona na surprise nubundi kuri wewe. Ukabana wasinye nibindi canke ugakora n'ayandi mafilm arenza yahari cyane gose. Biriko kuri calendar canke uhagaze mu kwizera? Hari agacu ubona? Byose tubikorera mu kwizera. No kuvuga bihagaze ku kwizera kabisa. Yego. Birumvikana cyane. Sasa ASTA filime yakomeje kubaho
filime Heartbeat nibaza yuko yanavugishije abantu sinzi ko bagiye bibona hirya no hino. Kwanza tubanze tugaruke gato aho hantu. Filime wakinyemwo ugira umuzo mwiza iba ico no kutanga comeback yindi remere noneho filime ivugisha abantu. Bino bintu nimba bariko urabibona wibaza ko ari kubera ki Heartbeat yagarutse cyane mu ma comment no mu kuma headlines y'abantu. Heartbeat nibaza kugaruka ko kwayo ni filime nziza. Anyway twaheruka no gukorana ntaguciremo iyagirize iri mu gusoka ndavyibuka kuvuga ati bana filime ije tisukwiyemera vraiment munzobona itandukano izoba ari filime nziza. Shatse mbanze ndakwibutse. Ego. Rero nayiko ndavuga uciye binyibutsa naravuze ni filime nziza. Rero kuba yaragira vugwa hirya no hino ndagira ikintu ari ciza barakivuga. Yaravuzwe kandi antuka turabishima. Aho igeze ubu uye ni bon. Yanateje induru kugeza n'igihe no muri mwego byagarukanyemwo bagarukana umuntu yitwa Keve 14 mu bantu muri ko murahura cyane mu masene abantu bariko barabibona haza mugenzi wo muri Major aravuga ati uno muhungu bariko baramujyamira amakava yose kasoka ni Asta ni Cadeau ni Mimi havuye haza ba SAMMY tigeze bazana na Banderas Keve ari mu main actor atigeze azako tariko Asta bakinana cyane we akaba yagumya agarukanako kino kintu kibona guti kandi no musuru umwe mu bantu novuga bafite ijambo rinini muri Moria nyene filime bariko barabigira Keve muri ko muramuhora iki kwera nawe nturamuvugira kandi muri ko murakina Keve rero nibaza yuko yabasiguriye nawe narumvirije ikiganiro ciwe yarabasiguriye ukuntu vyagenze ntaje kuri cover ijyanini mu bisanzwe ijya cover principale byari bitegekanije yuko ajako ngaho ico gihe umwanya wari muto nawe abari ku musego yaragwaye malaria ico genda vyibuka gusa aravuga ati abashoboye kuboneka kubera nawe yari muri staff yabagize iyo film kubera n'umwanditsi wayo aravuga ati bikunze hakaboneka aba n'aba nibaje kuri cover rero ayandi makava muvuga nayahe amakava no kuva iwe siguro yatanze yagwaye kuri cover ya mbere ntivyakunda kwaja muri shooting kugira isohoka ariko none cover ziracari igimwe kubera ko nizo zose zakurikiye atigera zako iza amakava no kuva bimushira hanze ngo episode ya kabiri iraje episode ya gatatu iraje Kevin higera zako ariko wewe ugaruka ko buri munsi yo ndashaka kugenda unarabe intuzeya ugenda urabe yicenda ugenda urabe udukava bagiye barasohora nibaza ko ndiko gake oya ibice 80 kwijana uragaruka kandi wenda bitahura nyene uri mu main actress muri uri mu main muri mu kugira bakore tujya tukava je nariyumviriye bashobora kuba sindi mu badukora mugabo bashobora kuba bashira ko umuntu aza kugira hole nini niyo episode Dibads urakoze cyane aha dushake duhagare kuri ico Keve harore nini abafise muri episode abayifise mugabo bivana rega hajya Kevin film ahigeze ntaratangura kubonekana cyane byatanguye episode ya mbere ndavyibuka niwe yabonetse hanini kandi episode ya mbere naho cover yagiye kundi yari ya cover ya principal iyo twayumvise icabiteye hama episode ya kabiri ntabwo yabonetse gose ariko yarabonetse akanya gato hama nibaza ko mu gushira ko abantu kuri cover kugira baba bisunze uwo muntu aza kugira aho ringana gute muri episode hama rero Keve ahubwo ubu ni hagira atangure kuboneka gose ariko Keve na masene make wewe muri ya film umuntu yitwa Santiana sivyo ni gake aza ngo agenda dahuriyemwe n'uwitwa Keve abantu bariko baraba film oya wari hand film ahubwo tugiye guhuru ubone mugira muhore nihe mwari mwahuye ni muri episode nyene ya episode ya kangahe aho ya Keve yari umusuma aza kunyiba naho nyene babonetse akanya gato nyene ko kunyiba mugubu uye episode umunsi turi kuwa gatatu ifilme yasohotse y'icenda hasohotse episode y'icenda guhera ku episode y'icenda niho tugiye kuza ubwo turahura kenshi na Keve kandi nibaza niho Keve agiye kuza araboneka
cyane cyane. Aho ni muri filime. Aho bari cizere yuko hantu bavuga ati baramujyamiye nta ma credit yo koramuha nta makava. Nawe nyene nibaza ko yavyivugiye. Ariko Kevin nta muco nimba warabyigana nta muco ufatika yatanze. Yasa n'umuntu yabirekeye uyo Joachim Anthony ibyo yaje kuvuga. Muga kandi agasa n'urekera ijambo muri ari hagati na hagati. Jewe rero sinzi erere yoba yarahabaye. Ego muri filime araboneka nubwo navuze ngo aboneka gake muri filime vraiment araboneka ko nawe numu acteur principal bagize filime. Mugabo sinzi erere aho yoba yarabaye mugabo tuje tureka akazi k'umuntu. Ku muntu akora kava ni wazi impamvu abikora kujya ya rero je sinoza ngaha kuvuga ngo umva ngo baramurenganije umwe wese n'akazi kiwe. Okay nukuvuga ngo nicagihe umuntu aba yakoze akazi hanyuma yagakoze ukavuga ngo hari ibikorwa hari amaproduit yiwe aba yatanze nkuko bivuze rimwe yabeguye kumwinjira muganikira niyumvire nari nibutse kubera ko bagiye babivuga ariko kandi baragarutse baravuga bati niko ndavuga abantu muri major biwabo ngo nta promo ari arahabwa nk'abandi ngo menga ntari karavugwa nkuko ASTA bimeze nkuko nabandi bari muri filime bimeze aka kantu wewe ukabona gute akantu ka promo rero benshi barakihenda ko cyane kubera promo none promo basi muyisigura gute promo yatanze akarero ngo bagiye ku radio ngo bakora ibiganiro ngo we ngo ntiyaza ngo ibiganiro biri ko biraba naje ku radio sinaje aza no ku radio ni wari uhari siho narindi urumva ngo ku mbuga ngo iki niki ega burya reka ndakubwire diko umuntu atifatiye urubuga ngo arushiremo inguvu wenyene sinibaza yuko hari ikintu kinini yokura kuba mukuriye. Jewe nk'ubuye nk'akarorero MORIAH CHANNEL iranzanye muri filime yabo iranshize imbere. Mugana nanje ntegerezwa kugira ingufu ziwanje zindi après yuko bashize muri filime yabo mbega nanje no bandanya ndiko ndagira muvuma gute. Rero nibaza yuko abantu kevaza ko bafisemo uruhara nimba ndiko ndatawe nisigura utanze no kuva ni kagano bavango nuwo kunguruza umuntu yo kunguruza wasanze ari karagenda pano wagumye hagaze ubwo kevesi wenyene ahubwo ari kararera amaboko bigatuma bibonekana ko menga nta promo kandi rero yari gufata iya mbere. Oya simvuze ngo yareza amaboko ngo se afise ukuntu atwara ibintu vyiwe sivyo nka jewe ndabonetse muri filime Heartbeat nciye nguma nyene ndavyerekana ko ndi muri Heartbeat ku gapaje kiwanje nubwo kataba karaduga cyane mugabo bakabona yuko kumbe wa muntu numwe muri Heartbeat. Rero Kevin nawe nyamba yavuga ati jewe izi intuze yabariko barampa byo kwitwa umwanditsi wa Heartbeat rirankwiye nuko ni bon niwe yagize shwa. Rero sinumva yuko abantu boca baza kujija MORIAH ngo ntiyamuhaye promotion bakabigira big deal. Jewe diko none yaraje gusaba ikiganiro urakimwima. Oya nukuri none niyo mpamvu bine kinavugwa je nahise mbanguka naraje ngaha kwa diko ndakora ikiganiro film itarasohoka ndavuga kuri Heartbeat yamaze gusohoka mengo twarakoze ikiganiro yamaze bwakore yamaze gusohoka ariko narabikoza hanze ariko twarahuye wa munsi mwari ko murajya impene twarahuye naho nyene niho yarari nibaza yuko tutigeze tumusiga inyuma ku bintu byose byahabaye. Abantu nabo baravuga kandi abantu bavuga uko bashaka kandi yantuka Kevin umwana mwiza na jambo ribi ndumva riba mu kanwa kiwe. Kevin umwana mwiza nyene ni umwana mwiza nawe nyene yaravutse kuri umwana mwiza ni umwana mwiza urazi gituma nta bintu by'inziga bishiramo. Naragerageje no kumva ikiganiro yakoreye iwawe wowe yaragerageje kubisobanura neza. Ku mafilme yose ya Heartbeat nibaza yuko bama bamushira ko kari umwanditsi wa utarabibona yuko Kevin 14 ariwe mwanditsi n'utazi gusoma. Muri byinshi yavuze ati mu bantu bagiye banca imbere na directinze mu mafilme nandise ati ASTA n'umukinyi w'igitangaza nabonye ati bamwitege nimwe mu bantu bafise kazoza keza. Uvyakira gute wumvise bivuye mu kanwa ka Kevin? My brother Kevin 14, thank you so much. Is he your brother?
Is he your brother? My brother. Yeah, he is my brother kubera twarakoranye ikiringo kitari gito burya ikiringo c'ukwezi kose muri kumwe n'umuntu muri ko murakorana shaba yamaze kuba nk'umuvukanyi wawe kandi musangira mugirante mutera inkuru aba yamaze kuba nk'umuvukanyi wawe vraiment yeah nico gituma ndamwise my brother kandi thank you so much burya director yari assistant director director yari karakubona Diarama n'impanuro Keve akambwa nyene muri filme birasabikiye rero iyo umuntu yaguhanuye akaza akanagutera intege akakubwira ati sha uri umuntu uzovamwe ikintu ubanyene wumva kandi sha muri byinshi yaravuze ko ngo urumvira umuntu ariko arakubwira ngo urumva ndabyukije n'ibyo c'impanuro uvuze ko yaraguhanuye urateka amashuri uramwumviriza biri mu bintu ngo yagukundiye rero urumva yuko ari umuntu muzima okay uri kuramubona kuko arakwanariza nawe ukaba wumwaneza ko nawe urafise imbono yawe Keve mu ba direct canke mu banditsi ubona afise kazoza wewe kameze gute kazoza vraiment sinovuga canke yarakagezemo oya hari ahantu mu biganiro twagiye turagiranira tuganira hari ahantu na mbere ataranaganye no gushika kwa ujya mu ngafise indoto nini cyane rero Keve 14 nukuri n'umwanditsi mwiza n'umudirector mwiza jewe ndamuteye intege indoto ziwe kweri zirakomeye cyane ndimubane yagerageje ntabwo akunda kuvugana umuntu ahoze mugandi mu bantu bagerageje kuyaganaho kandi n'umuntu ahoze cyane kuri arafise kazoza kandi cyane courage courage sana my brother okay kabisa sasa filme Heartbeat muneka borekanamo yitwa Santiana ni wewe ndakene umere nk'uduha igicapo gatoya wiyanarije uravye season aho yatanguye mu ntango z'umwaka kugeza uno munsi mu buzima busanzwe Santiana ni ASTA ugaragaje kora muri career yawe nubwo twasa nababivuze hari ahantu ubona film uno munsi iri kiragusiga cyane ino Heartbeat ugereranije n'ahandi hantu canke n'izindi film ari warakinyama ego hariyo ahantu hanini iri kiranshira kubera ko sinabwa kine muri filme novuga yuko yakunzwe cyane canke ikoze neza nziza rero kuba naragiriye amahirwe nkaja muri Heartbeat filme nziza y'umwaka ego ati si filme nziza y'umwaka atuka mu mafilme asohotse uyu mwaka meza meza ndiko ndabivuga meza irimwo Heartbeat ego irimwo yakunzwe cyane mpora ntangara rega ayo igisohoka film narigeze guca muri ville ndakunda kenshi guca muri ville umuntu yikoreye bajya bikorera imizigo abana umuntu afite telefone ikavuga ngo je kweri ngo umunsi ngira ndaye filme z'abarundi ya umuntu yikorera imizigo nzanumva bavuga ngo arabitwa Heartbeat mara ntibari banzi nari nciye aho nyene ngenda ukuye nta nuwambaye mu maso mugana umva ngo arabitwa Heartbeat again yikoreye imizigo urumva ucumenga siba abantu baziraba cyane cumenga nyene siba abandi baziraba mugabo iryo jambo vraiment naragiyumviti usanga ari yanakumenya gashaka anagaguka oya nanuka yarakumenye tuwe wabishikiyemo oya rero nako ndavuga film Heartbeat hari ahandi hantu iri kirangeza okay ego thank you so much kuri MORIAH Channel TV ni ngibiye bintu bibiri wofatirako mu kuvuga ko ari filme y'umwaka canke iri mu mafilme meza azoba yarasohotse no mwaka histoire nziza irafise histoire nziza kandi vraiment iraryoshe hama ikindi naco novuga ko ari filme y'umwaka ni filme yigisha haba mu mubano haba mu bugizi bwa nabi umuntu akorerwa canke umuntu akorera uyundi antuka muzobibona filme ikirahera ko itanga inyigisho
ego kandi yari na nziza. Okay, nziza mu buryo bw'ama image. Nibaza ko bibiri kabisa uba wanabirengeje. Kuri wowe ni ihe feedback uronka ku bafana, abantu bari bakuzi kera mugabo batarabona neza uburyo ukina, public ikunda cinema yo Burundi, aga feedback kuri wowe ni gute? Inbox ku mbuga zawe? Feedback yari nyinshi, n'ubu ziracari nyinshi. Ariko naga page kanje nta nimeho nashizeko email. Ariko mail. Ama message kuri email ni menshi rigora-koroka. Ambwira Santiana ko haje kuri murashoboye. Umva nyene umuntu ababishima tu ko n'abantu bashobora guhokonesa ikintu umuntu aba yakoze ukamusanga no kuntuzeya uyumvire umuntu akemera akagenda gucekinga page yawe arondera nimero anazibuza kaza kuri email yawe kugira kwandikira kugira akwandikire kwera imeshaje zirashungura kugira akwandikire gusa. Rero nukuri vraiment thank you so much ku bantu bakunze Heartbeat. Okay. Wow, ubu tuvugana iri hanze na napininze ni episode 9 ni episode y'icenda, bivuze yuko igiye kubandanya. Mfise n'amakuru ko ngo ni film izoba nini cyane. Abakunzi banyu bitega iki kindi kizobanezera gusumba igisanzwe gihari? Ikintu gihari kuri filme igeze kuri episode y'icenda kandi twebwe twarakoze saison yose, nta buzi ngo izorangirira kuri episode ya kangahe. Saison yose mwarayishutinze murayifite? Saison yose irahari. Rero ku kintu twabizeza filme n'ukuri nakubwira gendira ubwa mbere tukisohora avuga rero ibi nibiki kweri ko tutatahura, tukababwira duti izogenda iratahurika, n'ubu baramaze kubona yuko biriko bigenda bisobanuka. Rero ahubwo iheze niho muzotahura mukongera mugakuramwo n'inyigisho. Umva ivyiza biri imbere. Hama kuri saison ya kabiri na sha ndaza abantu bazoryoye.